nk'indongozi Mumwundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese. nukubera akarorero Ngaya abandi makuru rero atari umviriza Denise ukubatwaza Bucumi inkuru amanyama. nziza ivyo ariko Ubugira arashikiriza kandi ivyo Pawulo ahanuye nawe nyene Varisito yarabaye umurongozi Ndayishimiye na mwiza. We Reveriyano yavuga Ndikuriyo ngo usomye mu abategetsi cete ca mbere batandukanye yandikiye Abikorino b'umugambwe 11 CNDD umurongo wa FDD mbere we yavuga ngo ababwiye ko bagomba munyigane kugabanya nkuko nanje amanyama ko nigana gutwara Kristo. igihugu atari Mbega ugutwara bene nk'indongozi igihugu n'amanyama. turumva twohagarara imbere yabo turongoye tukababwira iryo jambo atehe nimunyigane nkuko nanje nigana Imana nigana Kristo. Nimunyigane mu kuvuga neza, nimunyigane mu ngeso nziza, nimunyigane mu rukundo, nimunyigane mu kwizera. Ayo n'amajambo Paulo yahanuye Timoteyo mu cete yamwandikiye ca mbere igice ca 4 umurongo wa 12. None ga muri CNDD FDD ibivyo bizogenda gute kugira ngo bahebe amabi yose bariko barakora baritegurira amatora muri kino gihe bitavye amasengesho abapasitori abavuga butumwa bagiye batandukanye Ndayishimiye yarayatanze intahe zo kungene ngo Imana yabwiye ko Uburundi buzoronka amahoro mu gihe hazoba hatwaye umuntu yubaha Imana canke yemera Imana. Kwigana Imana twigana Yesu kugira ngo ibikorwa bigende neza. Usomye mu cete nyene ca Timoteyo igice ca 3 n'amajambo nyene icubahiro yatuganirije kwejo ajanye ariko arababwira ko bakwiye kuba ivyitegererezo. Yarababwiye yuko babategezwa kuba ivyitegererezo mu kutaba kumugayo mugabo nyine ntibyoroshe nk'uko uyu mukenyezi abishikiriza. Abashikiranganje bitavye baricaye bariko baratamba mu gihe mugenzi wabo Gabi Rugaga ikiziga ciwe kiryamye muri morgue muri Kira Hospital i Bujumbura aho aheruka kwicwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Nivyo Denise Bucumi inkuru nziza yama babwira bagabisha ko bagomba guheba ivyo vyose, ayo mabi yose, amanyama yose kwigisha tubivyitegererezo mu kutagira umunoho wa vino canke kuba abasinzi. Ivyo ntibibe muri twebwe ariko tubivyitegererezo. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye agaheba amanyama afise, abategetsi batandukanye bagaheba amanyama bafise. Denise Bucumi inkuru nziza nivyo yama babwira ahanura bitavye ivy'amasengesho ariko arabera Igitega. Timoteyo yuko gukunda amahera ari umuzi w'ibibi byose, kuko umuntu ashobora guhemuka kugoka kubwo gukunda amahera, kubwo kurondera amahera. Umuntu ashobora kwica umuntu kubwo gukunda amahera, gusambana, kwiba, ibiturire n'ibindi byinshi. None nk'ubu bizogenda gute? Aba bategetsi ba CNDD FDD biboneka ko banyonya itunga ry'igihugu bagasahura, bakiba, bakica, bakangaza mu kubarongora neza, mu kubaganza. Ivyo nyene icubahiro muribuka ko yatubwiye yuko uravye abo mu rugo rwawe ashobora kubona yuko uri umuntu yoshobora kuganza neza n'abandi bantu. Kandi mumenye yuko burya baraturaba, abantu baraturaba, abana bacu iyo baja tutari kumwe bararabwa, bakaraba ingeso zabo. Umutambukanyi wawe iyo ari ahantu ari wenyene baramuraba, bakaraba yuko uko bimeze. Rero baratwihweza nk'indongozi. Nico gituma rero ahubwo uyu mupfasoni Denise Bucumi inkuru nziza arababwira nuko mugabo batumva, nuko batabona ngo bemere Imana bumve n'ivy'Imana biriko irababwira, ivy'Imana ishaka kubabwira, ishaka kubashikana aho ishaka kubashikana. Icivugo bari baserukiyeko canke bahagurukiyeko ngo baje kwirimbura. Baririmbura gute bano bashikiranganje b'igihugu c'Uburundi? Mugenzi wabo bamwica bagahora bakanuma, ntihagire n'umwe yotabaza, ntihagire n'umwe yosaba ko hokorwa amatohoza. Ariko tubikunze nk'uko Imana igomba, nituburagirishwe no kurondera inyungu mbi, ariko tuburagire tubikunze rwose. Kandi nitubaragirishe gutwaza amanyama,
mugabo ibi navyo tubabungabunga biraboneka ko ahubwo nyene hari ahubwo turi agahaze mu ivyitegererezo gihugu c'u vyabo Burundi uko tugenda aho uko aba twifata uko bategetsi tuvuga turi babandanya ivyitegererezo kugenda mu buryo bakora amabi bwose atandukanye baturabiyeko ngaha mu gihugu nabo c'u bakore Burundi neza nyamara ariko hariho Pawulo ntiyahanuye abatavuga abakuru kumwe gusa canke n'ubutegetsi indongozi gusa basemerera bavuga ko bagowe usomye ku murongo wa ikivumvu. 5 muri aya majambo nyene badusomeye yarahanuye n'abakiri bato arababwira ngo mugamburukire abakuru b'ishengero. Aha rero turi nk'indongozi, hariho abariko baranyumva hano, hariho kumbure n'abatwumva ku buhinga ngurukana bumenyi. Nk'indongozi ufise aburongoye, nagira mpanure abari munsi y'uburongozi bwawe, umuntu wese ari munsi y'uburongozi kanaka agamburukire abamurongoye, agamburukire abarongozi biwe, kuko ahabari canke ahaturi nimwebwe abari munsi ntawuze ejo ashobora kuba ari wewe uhasubira. Mwige kugamburuka, mugambukira ababarongoye uyu munsi kugira ngo namwe ejo nimwahagera baze babaragamburukire, baze babumvire, kuko ico ugomba ko bazogukorera nawe gikorera icitwa uyu munsi. Ugamburukira abaganza, nuba bidodombera, nuba baguma bakritika gusa, oya ariko wumvire ugamburuke kugira ngo nawe ejo niwahasubira nawe baze bakugamburukire. Ariko bitabaye ivyo ukaba uguma avuga kumbura negura, nawe ejo niwahaja bazokunegura, ukaba uwo batunganya ibikorwa nawe ntubibemwo, nawe ejo niwahaja ntibazobibamwo. Ico ugomba ko bakugirira nawe uyu munsi uba uragikora kugira ngo ubitange. Nuko rero tugamburuke. Yarahanuye n'abandi bose aravuga ngo twese dukenyere, abarongorwa n'abarongozi twese dukenyere kwicisha bugufi kugira ngo dukoreranire, kuko Imana igwanya abibone ariko abicisha bugufi ikabaha ubuntu. Twese hamwe urabaganzwa, urabaganza, twese dukenyere kwicisha bugufi. Imitima yacu ibemwo kwicisha bugufi imisi yose, aho tuzoba turi hose tugire kwicisha bugufi, kuko Imana iragwanya abibona. Ugwanijwe n'Imana, mbega uwundi yo gutabara ninde? Imana ikugwanije wowe ugowe cane, koba ari akaga gahambaye. Kubw'ivyo uciye bugufi, ahubwo Imana izoza iragushira hejuru mu gihe gikwiriye. Uciye bugufi Imana iragukunda kandi akaba ariyo igushira hejuru. Nuko rero twese hamwe tuba baciye bugufi. Ikindi nyimpanuro numva notanga n'amajambo ari mu cete Pawulo yandikiye abigalatiya 6:9 havuga ngo twame dukora ivyiza ntiducike intege. Ndongozi nziza, twame dukora ivyiza dukoresheje ububasha twahawe, dukora ivyiza. Ububasha twahawe ntibudutere gutwaza abantu amanyama, oya, ariko budutere gukora ivyiza. N'ubuntu bugiriwe wabwo ububasha, uzoca uvuga ngo ubu bubasha nzobuvyaza umusaruro abandi ndabakorera ivyiza kandi ntarambigwa, kuko harabo uzokorera ivyiza ntibanagushimire, harabo uzokorera ivyiza ntibabibabare, ariko ubikore utarambigwa, udacika intege, kuko igihe gikwiye kigeze Imana izobiguhembera. Imana yo mw'ijuru ntibahezagire cane, dukore nk'abazi ko bazohembwa n'Imana Data wa twese. Apana iyi mishahara turonka canke ikindi cose wohabwa, oya, dukore nk'abakorera Imana kandi twaba tuzi ko ari izoduhemba. Yo yihemba neza, iraharura umwanya dutanga, igaharura ingufu dutanga, ivyo abantu ntiboshobora kubihembera. Ikaharura iti rurara, ikaharura uburuhu ugira uduga umanuka, urinde kugenda ugaruka, ivyo Imana izobiguhembera. Kubw'ivyo rero dukore nk'abakorera Imana, ducika intege, tubandanye dukora ivyiza. Imana yo mw'ijuru ibahezagire. Murakoze. Nk'uko rero mubibona abategetsi ba CNDD-FDD barabandanya kwicara hamwe mu bafata ingingo zitandukanye. Kuri uyu mugoroba niwo wa nyuma bari muri aya masengesho, baravyukira mu ikoraniro kaminuza i Gitega. Iryo koraniro riremeza Varisito Ndayishimiye ko aronka akaryo ko guserukira CNDD-FDD mu matora y'umwaka uza, umwaka wa 2027, aho hazoba haramutswe hatorwa umukuru w'igihugu. Benshi bakaba babona ko rero aya matora n'ubundi azokwibwa n'umugambwe wa CNDD-FDD.
bazobandanya bahinyanyura kuko abarundi benshi barambiwe Varisito Ndayishimiye, barambiwe intwaro y'amanyama nk'uko Deniza Ucumi Nkurunziza yabivuze. Uko yabishikirije nuko abona ko hari abategetsi batwarazanya amanyama, aho kugira ngo batware igihugu neza batunganirize abenegihugu, ahubwo bakabashirako amanyama mu kubereka ko babasumvya inguvu, babasumvya umugaga n'imbaraga ngaha mu gihugu c'Uburundi. Aho rero benshi bibaza ibi bizohera gute, bizokwama bigenda gute ngo aba bategetsi birimbure barimbuye aya mabi yabo yose babandanya kugenda bagirira abenegihugu bagiye batandukanye ngaha mu gihugu c'Uburundi. Reveriyano Ndikuriyo nawe nuko yashitse mu kibanza c'umukuru w'umugambwe, aho benshi babona ko atagomba gusubira kuja muri ico kibanza, ahubwo Reveriyano Ndikuriyo nawe yariko ararondera ukungene yazitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, ariko babona ko ibintu bigiye kubadogerana, umugambwe bagiye kuwusambura, baca baraharirana, umwe afata ikibanza c'umukuru w'igihugu, uwuzokigumamwo ni Varisito Ndayishimiye, nayo abandi nabo baremanga ko Reveriyano Ndikuriyo asubira kubatwara muri uyu mugambwe wa CNDD-FDD, akabatwara ikiringo kigira kabiri, ata wundi muntu yari yarigeze abishikako muri CNDD-FDD kuva yorafata igihugu, imyaka 20 n'ingahe iraheze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha.